Numunezero gusubira kuba namwe bakunze ibiganiro vya HTV ndabaramukije ndabaye kandi nikaze mu kiganiro cingo n'imiryango. Ikiganiro cingo n'imiryango ni kiganiro aho turabira hamwe ibijanye n'ubuzima bw'ingo mugabo si tukaraba nibiki bigize abakenyezi nibiki bigize abashinga ntahe gutyo tukaca twubaka urugo rumeze neza harimo n'ibibondo Imana iduhezagiza. Uno munsi rero twashatse kuvuga ku mukenyezi kuko dusanzwe turi no mu kwezi kwahariwe abakenyezi twashatse kubayagira kuri zangabire na vya vyamwa na vya bindi byose mwese muzi ku bakenyezi. Ivyo navyo twashatse kubivuga mu ijambo rimwe rivuga ngo ubugwaneza. Mbega abakenyezi birakwiye ko bagira ubugwaneza? Umukenyezi mu vyo akora byose arakwiye kugira ubugwaneza. Ivyo byo tumwe turabire hamwe tuza kubifashwamwo n'umukenyezi kandi uwo mukenyezi aramaze kuza mu kiganiro cacu ryo barigira nka kabiri Madame Claudette Ngendandumwe turabaramukije kandi turabaye nikaze mu kino kiganiro. Ego ndakuramukije Yvette. Urakoze cyane kusura kunyakira kuri iki kiganiro. Ego Madame Claudette Ngendandumwe no mukenyezi yikorera ivyiwe kandi ateye imbere aciye ubwenge azi Yesu akunda Yesu kandi turizigiye yuko muri kino kiganiro aza kuvuga ibintu bishobora kudufasha bishobora kudutera intege twebwe tudakora ivyacu twebwe twari tubona umenga hariho ibidashoboka kugendana ubugwaneza no kuba ufise n'izindi ngabire Imana yaguhaye mu bijanye ivyo uriko urakora ubona umenga umuntu ubugwaneza butari hafi birakunda. Nje tugomba turabire hamwe muri kino kiganiro. Ivyo navyo tuza kubivuga mu mice itandukanye. Turari nibazo tuzoshobora kwibaza mbega n'igiki bibiri ivuga ku bijanye n'ubugwaneza, mbega umukenyezi wewe turaza kubijanisha n'ijambo ry'Imana rivuga umukenyezi yikorera ivyiwe yo bigenza gute yogenda gute nibiki Imana musaba. Ivyo navyo nivyo tugomba duce ijya nino tunge kuba kandi kaze muri kino kiganiro. Turaza guhera ku kibazo ca mbere kivuga ngo mbega Madame Claudette Bibiliya ivuga iki ku kintu kijanye n'ubugwaneza? Ku kintu kijanye n'ubugwaneza Bibiliya iratubwira ko ari kimwe mu camwa ca mpwemu yera. Ni kuvuga ngo ni kimwe duhamagariwe kuronka twese abakiriye Yesu Kristo mu mitima yacu bafise mpwemu yera bagendana nawe. Ni kimwe mu camwa Imana idusaba kugira kandi si coroshe ubishozwa na mpwemu yera nyene. Kubera ibintu vyinshi tubamwo ivyo ducamwo ivyo tubona vyinshi biradukura muri uwo mutima wo kuguma dutujije turabagwaneza. Imana iradusaba kuba bagwaneza nkuko biri mu Banyefeso 4 niryo riravuga ijambo ry'ubugwaneza gose ngo ubugwaneza bwanyu bumenywe n'abantu bose kandi ivyo Imana idusaba muri Banyefeso 4 irabisaba n'abakenyezi. Abakenyezi rero ko baradukurikira no munsi ijambo ry'Imana riradusaba kuba bagwaneza mu byo dukora byose. Biradusaba kuba bagwaneza mu ngo zacu, biradusaba kuba bagwaneza mu gihe tuko tuvugana n'abakozi, biradusaba kuba bagwaneza mu gihe turi ku kazi no mu gihe dufise akazi kanshi kandi gasaba kuyumvira, gasaba gukoresha ingufu, gasaba gukara rimwe na rimwe. Imana igomba idusaba kuba bagwaneza. Ari tugomba tubishire mu ngiro mu kuvuga ngo none vyogenda gute? Vyogenda gute bikenewe ryari Madame Claudette kuba umugwaneza? Kuba umugwaneza bikenewe misi yose igihe cose n'ahantu hose. Mu kazi, mu rugo, mu muryango, mu mibereho ya misi yose ni ikintu Imana idusaba ngo twame tugifise. Rero kugira ugumye ubwo bugwaneza uri ku kazi uri muhira ntivyama vyoroshe kuko rimwe na rimwe ukuri ku kazi siko uba uri muhira. Ku kazi birashobora gusaba kuba umuntu ari strict, kuba umuntu akurikiza amategeko, bikenewe guhana uhane. Si kuvuga yuko muhira bidakenewe guhana naho mugabo uri ku kazi araho bigusaba kugira ikindi gihagararo. Washika muhira bikakugora bikakuvanga. Ariko nanifuza ngo tubanze dusome mu ijambo ry'Imana nyene kugira tugerageze gutahura mbega ubugwaneza niki. Imana idusaba kuba bagwaneza mbega nibiki. Kubera je nagiye mbona mu bantu benshi ico abantu bita ubugwaneza. Bibiliya icita ngo la douceur. Umenga niko ikivuga mu Gifaransa. Uko abantu bakizi siko Imana ikidefinisa. Abantu benshi bazi ngo kuba
kuba douce ni ukuvuga buhoro buhoro no gutambuka witonze no guhora wifashe neza gutya umupfasoni no mu kirundi umupfasoni ni ukuvuga buhoro buhoro ntuduze ijwi na rimwe urumva urabibona nawe ca gifasoni ni uvuga ngo ca kera canke ya nyifato twari tuzi ngira ngo novuga ngo yaba kutavuga n'amajambo menshi defwa no kutavuga ahubwo naceceke ntunavuge ariko ico si Imana yita douceur kandi douceur nijanye na volume y'ijwi ryawe ni ukuvuga ngo kwijwi ryawe ari rinini canke ari ritoyi ari akajwi gatoyi koroheje canke ari ijwi naho bihuriye na douceur Imana ibidusaba rero wabivuze waricishijeho rya jambo ryo mu Banyefeso 4 turisome gatoyi kugira ngo tugende tugerageza gutahura hamwe n'ubugwaneza mbega Imana ibiri kwirashaka kuvuga iki Abanyefeso 4 nico gitumye mbinginga jewe imbohe y'umwami wacu ngo mugende uko bibereye ihamagagwa mwahamagawe mwiyoroheje rwose mufise ubugwaneza mwihangana mubabariranira muri mu rukundo mushishikaye kuzigamisha ubumwe buva kuri muhemu umugozi w'amahoro ubumwe buva kuri muhemu yera ari we mugozi w'amahoro iri jambo rivuga nyene ngo ubugwaneza bwacu bumenywe sivyo bumenywe na bose ngo twiyoroheje rwose uku kwiyorosha rwose si kwa kundi nyene ko kwigira nyene urabibona si ivyo kwiyorosha rwose mu gifaransa babita humilité muciye bugufi bavyita muciye bugufi mwubaha umuntu wese valoriser kumenya kuvaloriza guha agaciro umuntu wese ari uhambaye ari umutoyi ari utunze ari ufise amahera make kumuha agaciro ukemera kumviriza umuntu wari we wese udahagaze kuco ari canke kuco afise canke kuco urindiriye azohava kumarira canke azohava guha ukura wumva guha agaciro umuntu wese bijanye no guca bugufi mu bantu niko kwiyorosha rwose mufise ubugwaneza nyene mwihangana nta bugwaneza buhari utazi kwihangana utazi kwihanganira abanyentege nke utazi kwihanganira abagize amakosa utazi kwihanganira abakugaye abagusuzuguye abakuvugishije nabi bigenda bijanye ni kuvuga iyo douceur igusaba kumenya kwihangana igusaba kumenya kubabariranira mu rukundo sivyo kumenya gutanga imbabazi kandi urazi ko bitoroshe rimwe na rimwe gutanga imbabazi hanyuma mushishikaye kuzigamisha ubumwe buva kuri mwemu umugozi w'amahoro ni kuvuga ngo umuntu wese ahari arondera kugira ubumwe nabo muri kumwe kandi muzigama amahoro ya muhemera hagati yanyu aho niho ubugwaneza bukunda nayo bijya byo kwiyorobeka yego biraryohera abantu birashobora no guhenda abantu cane gose bakakwita amazina canke ntibakwita bakakwita yandi ariko douceur Imana ivuga ni cane savoir tolérer ni kumuvuga kumenya kwihanganira abatameze nka wewe no guha agaciro abandi ico ni Imana ibishaka kandi ico kintu twokironka ngira urabona ngene ibintu vyojyoha amahoro mu kazi muhira mu gihugu ico kintu tucitse tukakimenya n'igihugu kica gikira Murakoze cyane nibaza yuko aisho dukeneye twese nk'abakristo turiko tuvuga abakenyezi n'ivyo mugabo n'abantu bose baragikeneye ariko abapfasoni nabo baragikeneye gose imvugo y'ikirundi ndayikunda irabita abapfasoni ni ukuvuga ngo si ibintu byo kwigirisha nkuko tubivuze tureje kubivuga mweje kubisigura si ibintu byo kwigirisha si ibintu byuko umuntu ngo yuzuye ngo ubugwa neza ngo ni wa muntu ngaca agenda ngari douce ni wa muntu agenda buhoro buhoro
n'igihe aciye imbere y'abantu agenda yunamye ega indero y'ikirundi irabitwexisha Yego. mugabo tubikora bivuye mu mutima bivuye mu mutima Uko Bibiliya uko guca bidusaba. bugufi werekana hanze Yeah. kube ariko bimeze no mu mutima kuko hari n'ibindi Bibiliya ivuga ku bijyanye n'abakenyezi ugasanga umukenyezi si wa muntu wese imbarubeba donc hari ibijyanye n'umugenzi w'ikirundi umugenzi w'ikirundi rimwe na rimwe abakenyezi rabatreta uko biri batreta mugabo rero tusubire tugaruke tuvuge ngo Imana icyo dushakako nuko ivyo bintu byose dukora ibyo bintu byose bishaka kwereka abantu ko turabagwa neza bivuye byina mu mutima tuba turiko turondera kubana amahoro n'abantu tuba turiko turondera yuko mu mitima yacu no mu hantu turi habaguma hari amahoro aca dusimba tuvuge ngo mbega umuntu w'umugwaneza ahantu ari harangwa n'iki ahantu ari umuntu w'umugwaneza inyifato yiwe gusa irashobora gutuma abantu bamwizera irashobora gutuma abantu bamwumviriza irashobora gutuma abantu bamukurikira irashobora gutuma abantu bagubwa neza kandi kubera bagubwe neza barafigira uburenganzira nabo bwo kuvuga icyiyumviro cyabo cyo kugira icyo baterereye bagira umunezero wo gukorana nawe ubaye ushoboye kugira iyo ndangamutima ni ikintu cyiza cyane kirakubakira urugo kikakubakira n'akazi kawe mu migenderanire yawe hagati n'abakozi mu migenderanire yawe hagati n'abapartenaire mu migenderanire yawe y'abantu bose ushobora gukenera mu kazi biragufasha cyane birafasha nibaza ko binafasha aussi no mu kumenya ngo iki kintu c'ubugwaneza umukenyezi agifise araba n'umuntu ashobora kurongora abantu neza yego kenshi ahantu tuhora tubona twagwa n'abakenyezi baravuga ko abakenyezi ngo batwara nabi ngo barafatana nabi mbega ico kintu cyo gufatana nabi narabonye ahantu kiva nk'abari umugwaneza bari wa muntu ashitse mubizi yuko agomba ashwane yego agomba ashwane agomba atora amakosa y'ibintu bitameze neza kandi aza kubishwanira atabugwaneza burimwo hari umuntu ashwana mu bugwaneza ari ihe ivyo bintu tura tuvuga ngo umuntu arashwana ngo kandi iryo muntu ngashwana nabi ngari nundi muntu ashwana abantu bose bakamutahura ukamenya ko yego ari mukuri ukamenya ko ari mukuri kandi ntabari karashwana bari karahanura nibyo nkona mbwira abantu ujya mu rero ntabari karashwana abari karahanura abari kwarigisha yego abari karababwira ngo ibintu mwakoze mwabikoze nabi mwari kubikora uku ejo muze mu bikora uku nkeneye ko bikorwa uku n'umuntu abari karatanga la direction ibintu iyo bija intumbero ivyo navyo ni vy'umuntu umurongozi waruvuze ngo abakenyezi bakunda kuvuga ngo barakunda gutwara nabi ngo barakara atari uko atarabagwaneza hajye muri we mu mutima arashobora kuba ari umugwaneza ariko kugira yigwanirire kandi yiha agaciro ugasanga ashatse kwerekana ko akara niba bave bamusuzugura niba bave bibaza ko ari umukenyezi ari faible agashaka gupruva niho bikunda kugoranira rero umukenyezi wamusanga kugira ngo ashoboye kuba muri ico kibanza cagenewe abagabo cane we warinda gushiramo ingufu nyinshi cyane kugira bamwemere kugira bamwubahe kugira ngo ntihave bibaza ngo arinda kuba afite umutima wa kivyeyi ninakora amakosa araza kumbabarira ndaza kumubwira ko nacerewe kubera ababebe nacerewe araza kuvyumva urabona kugira ngo yiha ku gaciro agaca ashaka kuba strict no gukara cane birakunda gushika ariko si vyiza simvuze ko ari vyiza ni ukubera biba bivuye yuko nawe atariyemera cyane ataragira confiance muri we akitinya ngo baransuzugura baramvuga baragira iki ariko iyo umaze kugira uko kwiyumva uko kwemera ko nawe bishoboye kandi waravyize urabizi urabikora gutya urabikora ukabereka intumbero ukabikora neza buhoro buhoro bakagenda bagukurikira kandi bakagenda babona ko uri umuntu w'umunyakuri kuko mu kazi amakosa kanaka urinda kumenya ko ahanwa kandi nimba naguhanye wewe kubera umaze gucererwa gatatu mu ndwi imwe ukarenza iminota 30 nkaguhana menye ko n'uyundi azobikora ndamuhana kujya nyene naguhanye sinangure gutoranya
sivyo ubaye umunyamategeko umunyamategeko ashitse bakabona ko ntutoranya urahana bose co kimwe niyo hageze guha ka avantage umwe cyangwa kubabarira umwe uko bikorera umwe kubikorera n'abandi ube juste aho bazoca bamenya tugukara kwiwe kuri juste gukara kwiwe kurubaka ni kuriko kurasambura ni kuriko kuratugaya aho rero duca kuri aka kandi kaba tukavuga ubwa bugwaneza rero bw'umukenyezi mu vyakora muhira mu bantu buca bubonekera mbega bubonekera mwariko murabivuga bubonekera ngena bavugisha ko wumva ku kazi hari igihe utegezwa ushiramo inguvu bibonekera he kuri umugwaneza ego ku kazi birinda kuboneka nakubwiye ko aho bibonekera nuko kuntu umuntu w'inyankamugayo kandi umuntu afise amavaleur bakamenya ati uriya muntu n'umugororotsi ntuhindagurike uyu munsi uri umugororotsi ariko ejo uri mu manyanga ubu umugororotsi ashitse kandi ubandanye ubu umugororotsi bizoca biboneka hanyuma mu nyifato yawe n'ingene ukora no mu madecision yawe biraboneka no muhira nyene rimwe na rimwe ariko ukuntu bikora ku kazi n'ingene bikora muhira ntibishobora kuba co kimwe kubera ivyo ari byose muhira uri umulidere nivyo ariko hariho n'undi mulidere ari hejuru yawe kandi uri umulidere nivyo urarera abana ariko ugifise n'abakozi urumva abo bose n'abandi uyobora harimo n'aburera harimo n'uwufasha urumva muri ivyo byose kugira wiyerekane kuri disponible kugira wiyerekane ko uri umuntu yumviriza kugira wiyerekane ko uri umuntu atahura birasaba inguvu kandi rimwe na rimwe n'ukuri uvuye ku kazi urashobora gutaha warushe urashobora gutaha warengewe n'ibibazo byo ku kazi washika muhira bikakugora gatoyi kandi nibisanzwe umukenyezi nakwiye guca yiculpabiliza aha ndiko ndabwira abakenyezi cyane cyane b'abarongozi mu bintu bikomakomeye bafite n'abandi bashefu hejuru yabo urashobora gushika mu rugo kumuvenga birakunaniye ukiculpabiliza ti urugo rurananiye abana barananiye byose birananiye bya bintu byose birananiye uka nibazwa ari bisanzwe ariko biramenyerwa kandi birigwa ukiga nawe ngene uzuritora nk'uvuye ku kazi ugafata umwanya wo kubanza minota mikeyi wo kwicara wenyene hari naho bitakunda kubera abantu baba bakurindiriye kwibarabara bagusanganiriye kwibarabara ariko uko biri kose nubwo bagusanganiye kwibarabara kuraba ko atagasashe k'ibitumbura uzanye kugira ngo abanza arege naka ivyo yakoze ubundi agire kugire ko bagusabe urashobora kwihangana gatoya ivyo bintu ama ukinyafya gatoya mu cumba ukiha umwanya wo guhemuka kuko utagiye uriha uyu mwanya kwa kuntu uvuye ku kazi umeze warushe wagize stress uriruka ibintu bimwe wabironse ibindi ntiwabironse ni kuvuga ngo hariho stress yagiye iriyakumira muri wewe ubwo mukeneye ahantu uyisesa uyisuka rero utihaye ako kanya ko kuja iruhande gatoyi urahava uyisuka ku utari urahava kuyisuka ku utari we noneho nta numwe agenewe gusukwa kugira ko iyo stress mugabo utabanje gufata umwanya wawe kugira ngo kimwe cyose ugikuremo uruhuke usenga Imana wishikiriza Imana kuko novuga ngo ni shift urahinduye akazi ni nka bamwe bakora akazi kamwe gushika saa 8 saa 10 gatangura kandi kazi urumva nimba mu gatondo warukora ahantu usereva abantu ugumuvuga ugumutwenga hama ku mugoroba ugakorera ahandi hantu ngira sinzi witaba telefone yagusaba guceceka urumva ko ni buzi bubiri budasa kubera budasa rero ni vyiza gufata akanya kawe ko gusubira gutekana kugira usubire wewe hama rero usubire ugaruke muri abo bana n'abakozi watahuye ko utakiri directrice wahariye ariko no muhirugo muri directrice muhira uraba directrice ariko nibaza ko bitangana uri directrice nabo nyene urajejwe kumenya ibintu byose byo muhira urajejwe kumenya ibyahabaye urajejwe kumenya abana babaye gute urajejwe kwicara muri bo kugira
utahure neza ivyabo ubone tuyu mwana mbega ko ariko arahinduka mbega n'ibiki vyabaye urabona muri no minsi nitwirirwana n'abana je muranibaza nti muri no minsi kwera isi iraturerera abana kubera imyanya bamara hanze y'urugo abana nabo nyene asigaye ari myinshi cyane umuvyeyi we umwanya amara ari hanze y'urugo ntugira ukungana muri ujye mwanya muto muhura kugira ushobore kuwumakisimiza kugira ngo ushobore kuwukoreramwo ibibaho vyose vyo gutanga indero ndakubariye muhemu yaradahari ntavyo ushobora duti ni ugusenga Imana ubwo dushoboze kuhindura ubuzi umunsi umwe duhindura tuja aha tukongera tukaja biragoye vraiment biragoye ingene umuntu yiriwe ku kazi yiriwe aratanga amategeko yiriwe arabwira abantu kora ibi mwabikoze neza sawa ngiye aha kora ibi ingene ushika muhira ugasura kuba wa mugore yubasha umugabo atavuga muri ya mategeko yose iyo shift iragoye kubera urabona nko ku kazi nyine uravuga ati turabe ugasoma aha ni sawa kosora aha hindura aha ndasinya ibi ntavyo nsinya ibi urumva ko bigoye ku kazi urashobora gukora ibintu biri un peu mécanique kuko birafise structure na ordre bikoreramwe ariko muhira ntushobora ngo nzokoma ndabikora gutya nshika ngira gutya kandi muhira ni batware bakeneye beaucoup de douceur ni hakeneye douceur n'inkomezi nyinshi n'inguvu nyinshi kubera ko no mu bana nca ndibuka uburorero bwinshi aho usanga umuntu ashitse muhira kubera yarushe yatrayisi yose yo ku kazi bwa buri bwose ku kazi ashitse muhira umwana akamuvugisha mpiki genda baguhe imbere yego uhakwa kumubwira uti nako numwumunkura mu maso ariko umwana nawe yaraje gukeneye kandi umwana agaca ba frustre umwana rero ntaco wewe abagifise na ya sentiment y'ubwana yo kugukunda yo kukunya numeze je nama niyumvira ko bagabo canke ku bana bakuze byo kutavuga abana bakuze batahura ibintu kura abana batoyi urashobora gushika ufite ibitumbura n'imbombo kabaha bakigira yego canke mukaganira duke bagaca baraguhaye amahoro umwanya basamara muri ivyo bitumbura n'ibiki ukabura ronsa amahoro n'agahengwe kandi umwana gumaze nyene ni mama nyene ari akantu ka admiration kaba gahari na attente nini positive ariko abana uko bakura uko baba ba adolescent uko bashika kuba ba adulte 20 ans 21 ans niko ahagarara niko ashaka kwiyafirma niko ashaka ko n'ivyiwe bipasa kandi ashaka kukwimpoza ingene umufata urabona ubu hari ama influence ibintu byinshi cyane niko bigusaba n'izindi nguvu nyinshi cyane hama hagera ku mushinga ntayeho atasharushe nawe yiriwe yirukanga uko tubimenyereye ino si kimwe n'iburaya hoho ngira hariho ubudasa gatoyi ariko uko tunabimenyereye ino abashinga ntahebirirwa ku kazi baba bakoze ariko we watashe muhira atashe kuruhuka muhira n'ahantu tujya kurondera amahoro atashe kuruhuka ashikashira akaguru ku kandi ashikara aba televiziyo amakuru birakenewe ko nawe umupira birakenewe ko menya amakuru ahageze aricara kuri televiziyo akaraba bakamuzimana akaruhuka wa mukenyezi iyo uvuye ku kazi ubu wikorera utwawe ubu ukorera uwundi ubu mushinga amateka ube ministre sindababa ariko nibaza ko ariko bimeze bafise n'ama responsabilité uvuye ku kazi kahariya ku kazi ushikira muhira mu kandi kazi kandi ukaba umukenyezi ni changement y'akazi wewe haba hatanguye akandi kazi ni kuvuga ngo ni non stop ukora 24 heures ngira sur 24 ariko nico tuma bikenerwa kuzuriha kajya kanya gatoya wowe ushitse muri ari naho abakozi bashika bakubwira ibintu by'ingorane zabo bashwanye hagati muri bo ugasanga nawe agiye kubara gutatura amatati yabaye nawe ashita kubwira n'amakuru n'ingorane bamutelefone muhira ruguru bamubwiye agushikije ku ngorane ziyo uyundi mukozi agushikiza ku ngorane ziyo umwana ivyo kwishuri ugacusura ukaraba mbega hatetswe iki hagize iki harabuze iki bagaca babwira ivyononekaye ivyakunze n'ibitakunze ugaca bitorera inyishu ivyo vyononekaye bagaca basura bakaguha na liste y'ibikenewe wari wibagiye kugura utuntu twinshi aho nturashiramo amadevoir y'abana
nurashira mwose na twa du stress tundi twa mbega umwana arafite aka grippe mbega tumutware kwa muganga mbega wawunda kuze akaca aza kukubwira nawe c'est problème personnel ego zikomeye gusumba utegerezwa kumwumviriza na byose ukavyumviriza Imana idufashe Imana idufashe cyane kubera umukenyezi ari ku kazi ngira ngo 20 heures sur 24 heures none ntumva ko bikeneye inkomezi zidasanzwe si inkomezi z'umwana w'umuntu ni muhemu yaragufasha kuko kimwe kirakunda ikindi kigapfa iyo utashatse kubijamwo n'inkomezi zawe birakunze muhira ku kazi bizokwanka ko utera imbere bikunze ku kazi uzohaba ushika muhira bipfe urakeneye ubufasha bw'Imana uko biri kose turakeneye Imana cyane muri no sigira dushobore kubaho turakeneye Imana cyane turakeneye Imana turakeneye kitugira inama itubwira ngo bya bindi byigoye erega tubikora uko hamwe usigara ubona mu buzima bwawe hari ibintu biriko birakunda pana kubera wewe hamwe usigara uvuga uti mbeze inkomezi nazikuye ego nazikuye hari igihe mpana nibaza abamama bacu abakera babayeho gute jewe n'ubu vyonyene harananda biraba mbe basha navyaye abana batanu bigenze gute ubu bavyaye babiri canke batatu hambwira ni nukuri amahoro nimba wumva bigoye gezaho sigizima warose na batatu kubera uko imisi igenda ubuzima bugenda buhinduka kandi bugora kandi bwexija vyinshi ugasanga ntacoroshe biragoye vraiment Imana idufashe kuba aba bantu babagwa neza idufashe kuba abavyeyi abana bazokora akavuga ngo mama vraiment ngo numwana mwiza mama yaraduhanura mu bugwa neza yaraduhana mu bugwa neza mama twona mama bahana mu bugwa neza yego kandi atanduru zavuze umwana akavuga ngo je nakubiswe vraiment kandi nukuri je ndabizi ko nakubita ibikosa hari n'ubundi aguhana ukabona nyine kuyaguhanya atabugwa neza burimwe vraiment akagucira kure guhanya rushe yaguhanye yagukubisa ko nticaye ngo nagusigurire ivyo bikosa wakoze nico wari gukora mu kibanza kure yumva ata mwanya afise yumva mbega afite umwanya ngaha kandi hariho umubeba murindire hariya yoga yonsa giriki ateka umugabo nawe agira shike ugasanga kwera bagira shike canke ngiye mu mwatahiye rimwe wewe ari quelque part yicariye atekanye agakubwira ati uyu mwana ariko arangora nta kuntu mwo murutora nirabira makuru donc biragoye Imana idufashe hariho ikintu nibuka imisi yose ndavuga nti Imana idufashe vraiment ifasha abakenyezi kugira ngo bashobore kuba abantu beza turangure ibintu byose Imana twifuzako Imana irafise agaciro yahaye umukenyezi muri Petero wa mbere gatatu umurongo wa 4 haravuga wa mbere Petero wa mbere gatatu umurongo wa 4 havuga gushaza ugushaza kw'abakenyezi Imana yarifise amajambo menshi yavuze ku bakenyezi ikiravuga yuko ugushaza kwa gutoboa uko gusuka imishatsi kwambara impuzu z'agaciro ariko kuba uko ariko havuga ngo ariko kube uko umuntu ahishijwe wo mu mutima ugushaza kudashira niko mutima w'ubugwa neza utekereje niko kw'igiciro kinini imbere y'Imana wavyumvise ugushaza k'umukenyezi mu mutima w'Imana no mu bwenge bw'Imana ugushaza k'umukenyezi kuri ndani mu mutima kurahishijwe imbere y'ibindi umutima w'ubugwane dutekereje niko ku giciro kinini imbere y'Imana niko abagore bera bizigira Imana bashaza kera yo bashize ko kera tweho rero munsi rero n'ibindi byo biragoye twigira ni kuvuga ko turasaba kwigira ko kandi ibi nivyo n'Imana no munsi kidusaba kuko yaratubwiye ngo ntidushadishe kwambara impuzu z'agaciro n'ibiki ariko iki rero je nico nanashaka kugarukako hari igihe usanga umuntu umenga ubugwa neza ntibikunda kandi ubiravye muri nosi hari umuntu ashaka kubwira ati nemeye kwigira abantu bakizwa bahatari ntibikunda wewe waruye bya bintu byose muhejeje kuvuga ariko ivyo ni kimenyetso c'uruhe umuntu akubwira ngo ugwa neza ubona bishoboka gute ntibikunda afeka ibi bintu byose tubona yaveka aya masharge yose ari kuri jewe ntibikunda ni kimenyetso c'umuntu arushe ni kimenyetso c'umuntu yabuze kimufasha ni kimenyetso c'umuntu
akomeretse vyarengeye, ariko birakunda. Nimba Imana ibidusaba ni kuvuga ko bikunda. Nimba batubwiye nuko abagore ba kera bo barakunda kuko bashira umutima kugushaza ku muntu w'imbere imbere y'umuntu w'inyuma. Isi y'ubu nayo iri kubiboneka, iri kuri visibilité, nzoboneka gute, ifoto urabiza amafoto ingene agezweho n'agaciro baha ifoto ubu hagezweho amarezo sosiyo, umuntu wese arinda kumenya kwivuga, kwipresenta, ibintu byose ni mbega mboneka gute mu maso y'abantu. Ni gako umuntu yibaza imbere ya byose ngo mbega mboneka gute mu maso y'Imana. Ico tugishira inyuma. Hama rero uko washize ko ingufu nyinshi kukuboneka inyuma, usanga atani ingufu gira yo gukorera ku muntu w'indani, kandi ugacuruha gusumba kuko na kwambara neza, na kwisiga, na vya bisuko, nta na kimwe caguhaye amahoro, nta na kimwe caguhaye agaciro gakomeye mu bantu. Barashobora kumenya tujya mu ntarambara neza mbwo ugasanga siko baguha agaciro. Rero ugasanga tusigaye dushira ingufu nyinshi cyane kungene umuntu aza gusa niyashika mu bantu gusumba ingene asa imbere y'Imana. Imana idufashe. ni n'amajambo numva nobwira abo bakenyezi ntidushire ingufu cyane mu gukora vya bintu byose, muko tuja ku kazi uko abantu ko zibaza kutubona mbega bambona ndi mu mabuja ameze gute. Oya, hago dushira ingufu mu kugushaza ko umuntu w'imbere. Uyu muntu w'imbere ni w'Imana yishimira. Nimba uno munsi hariho isi iri kiratera ija ahantu habi, ni kubera ko abantu bose bashaka kuboneka, kubiboneka byo ku mubiri, kubiboneka byo ku mubiri. Niho ca dutakaza bya bintu byose, nico dukaza byamwa byose byamwemuye, byamwa byose biragutakarana. Rwaneza kinca mu byamwa byamwemuye, gutekana kwa kwihangana. Ariko nitwafata umwanya wo kurondera guha agaciro umuntu w'imbere, mu gusenga, mu gusoma ijambo ry'Imana, mu kumenya mbega n'igiki Imana inyifuza ko kakanya mwavuga ko ku ruhande ushitse kanya karakomeye gose mu buzima bw'umukenyezi. Mwumvise amatasha umukenyezi afise, mwumvise ibikorwa bihambaye umukenyezi afise. Mbega tutaronsa ako kanya kana tuja kwiherera ngo tubwire Imana erega byananiye, ndarusha, ndarushe kandi ubuzima bwo kuri ino si buraruhije vraiment. Yongera inkomezi, unyongerereze bwa neza. Nimba ndi umuntu usanzwe ufise izangetso numva zivyuka zo gukankama, zo kuvugira hejuru, byo ibintu byose ndabibanza kubisanzaza, kwidodomba ukagira umururazi bibi bya bintu byose. Vraiment kandi niba bifise aho ega mu bisanzwe nta muntu Imana yaremye mubi. Oya, twese yaturemye neza mu ishusho ryayo turi beza, ariko les circonstances z'ubuzima, ibyo duhura navyo, nabo duhura nabo batadutahura, batadushigikira cyangwa ngo badufashe cyangwa ngo batugarure, baguma birabira ngo turabe nabo yaja, turabe ingene azogwa, turabe ingene bizomunanira. Urumva ivyo mugenda muhura mu buzima nivyo bituma usigara uri umuntu afise ishavu, usigaye uri umuntu akankama, usigaye uri umuntu wabuze n'uwo wegamira. Haraho uri mu rugo muri ivyo bintu byose, umugabo nawe akaba yaratwawe n'akazi, yaratawe n'akazi, akata mwanya afise wo kukumviriza, akeneye gusa ko nawe umworohereza ubuzima. Ugasanga wewe nawe muri abo bana ntugira n'uwo yagira, ntugira n'uwo ubwira ngo ndarusha uyu munsi ndahwereye. Ugasanga nyine kabaye n'urugo rwapfuye, n'abana utanguye kubarera nabi, kandi ntiwari mubi kandi burya kenshi nta mushinga naye n'umwe nubwo yoba yahukanye yovuga ngo nagize mariage n'umugore wanje ari mubi. Oya, barakubwira ko bose komisi ya mbere byari byiza, abayamutwaye ari mwiza, ndazi ko bavuga ngo karagahara. Ariko kenshi niyo urugo vyanse abantu bakahukana bagira ngo cya mugore vyaramunaniye. Umugore niwe binanira kuba byumvise, abagabo ntivyigera bibananira, binanirwa n'abagore. Kandi nukuri je ndashaka kuvuga yuko umukenyezi iyo amenyera ibanga iri twabunye tuvuga byo kwihakanya, rondera akanya kawe n'Imana, genda usubire urondera inkomezi, genda usubire ubwira Imana uti Imana none hajya ndabuze ingufu hajya nababaye, hajya nakomeretse. Nimba umwana mupfa yungene mubarira, genda ubwira Imana ndamubwire gute.
imana irafise ubwo bubasha bwose Cane. irafise ingene itwibira amabanga ikatubwira ngo hagere wahora uduzi ijwi mu kuvuga uraba module ugeze aha Ego. mu byo uvuga udukure mwibi ikaduha umwumvirize, ubwenge ubanza urabikaguha ubwenge nyene. ikaduha ubwenge Kandi ati mu bakozi ujyaye wamubwiye uku kandi ibi ntibiryohera umuntu nawe ubwo bikubwira ntivyo kuryohera ugasanga warahindutse n'urugendo rurerure cyane tugendamo ariko ijambo rivuga ngo dushobozwa byose ntuduhe inkomezi Amen. ni ukuri niwe aguha inkomezi zo kurengana no kugira ujabuka aho hantu ugasubira ugakubitiza amaso inyuma ukibaza ati mbega yemwe hajya naho naharenganye gute usanga hariho amasituwasiyo wabayemwo akomeye agoye aruhishije ababaza umutima ngo ukaza usanga waraharenganye nawe nyine wakubitiza amaso inyuma ukavuga ati mbega hariya naho naharenganye gute kubera imana kandi imana izo bidushoboza ego imana izo bidushoboza turiko turasozera kino kiganiro cacu tuvuga ngo tubashimire tubashimire ko n'amajambo meza nitwobimara ni birebire biraryoshe birebire ni urugendo ariko kandi ni ibintu bikenewe ni ibintu binakenewe uyironsa wo mu biganira kenshi ni na vyiza kubera biza birakugarura erega usukamwo amazi uno munsi amabuke bigasubira bigashuha usukamwo amazi gushikaho umenyera ugateba ukaba constant ugasanga hari ibintu bitakikuruhisha bitakigukomeretsa bitagishobora gutuma uvugira hejuru ushwanira cane abakozi uba waramaze gutora ingene ubicamo ariko birigwa abantu b'Imana birigwa umuntu agiye akiri mutoya agishusha agifise amaraso ashushe akibona ko ibintu byose biri ideal akibona ko mu rugo agiye kuronka bonheur ntibiba vyoroshe uko niko acagenda araronka amadeception ataronse ikimuvyura ngo kimwigishe kuri ubu bugwaneza no kumenya Imana ico bituma ubona ingo zaheze zahukana zirahera zahukana kandi suko ari babi jewe muranda biraba nkabona ni suko ari babi n'ibibanga bataratahura ego kandi Imana uburuhe ni ikintu kibi uburuhe bwo muri buno buzima buratuma abantu benshi bashwana bagafite batopfuye mu minsi yeze nariko ndabwira abantu mwamuzi ko ari abantu bariko barahukana kubera bakenya kubera ubukene bwateye ingo zabo ego ukaca uvuga uti jibi sinari ko tuzobibamo sinari nzi ko tuzogera ahantu dushwanira amahera y'isabuni amahera ya omo kubera ucuga umukarikira ibiharuro byinshi uko ubukene bwinjira niko umuntu n'utahora yitaho ibiharuro atangura kuvyitaho ivyo navyo bigatuma mudafise rero ibanga uvuga muti mbega none kumenga n'umuntu yahindutse nibihe vyahindutse niki mu bisanzwe mwe muyera turakeneye Imana turakeneye gusenga turakeneye mwe muyera tugira inama mu ngo zacu atugira inama ku kazi ubundi tudodemisiona tubihebe tuzobara amavese kubera akazi ubure n'urugo ubure n'abana byose kandi jambo ry'Imana riri clair ngo naho noronka ibi byo mwisi byose nkaburinga birivuga ngo bidashira nuko bene data nuko bantu no sœur nuko mwebwe bavukanye bacu mwe muko muradukurikira inyuma ya buno buzima inyuma y'ibi bintu byose ko dukorera muri nosi twizigira Imana yatubwiye ngo dusajishe umuntu w'indani mu mutima twuzuye ubugwaneza ubwo bugwaneza Imana iradusaba yuko bw'indani mu mutima tukavuga ngo Mana ubugwaneza bwo mu mutima ko ntabwumva reka numva umenga ntibifata numva umenga ntibikora tumenye ngo mbega igihe cyose iyo ndiko ndakora ibintu ndiko ndabikora gute turi kumwe n'Imana nitwaba kumwe n'Imana Imana izoduha byose izoduha akazi keza izoduha ingo nziza izoduha mbese à la fin inyuma ya buno buzima bwose izoduha n'ijuru turonka ubugingo budashira cane gose tuba mu turyohewe bidashira ndabibifurije murakoze cane urakoze nukuri sigizima bishoboka sigizima dufise Imana ishobora kubidushoboza kimwe gusa no gufata ingingo gusa uti nanje ndagiye kugerageza nanje ndagiye gusaba iyo Mana bikunde nanje ndizera ko bishoboka ko mpindukira hama uhamagara iyo Mana irakwigisha naho bose n'umugabo yoba kubwira buri munsi ati we ntacumaze abandi bagore bagira uku abandi bagira uku urashobora gutangara Imana buhoro buhoro irakubaka kandi hariya muri Yeremiya nimba ari 30 iravuga ngo nzokubaka kandi hanyuma uzoba wubakitse neza gusumba n'ubwa mbere nibwo naho wowe wumva usambaguritse
urushe unaniwe ugire womoke ugire uve muri urwo rugo irenda kubwira ngo hariho imana yubaka ivyasambutse bigasubira bikaba ivyubakitse kandi neza gusumba kandi birashoboka ego birashoboka ego hatari imana twese ntitwari kubishobora birashoboka gose birashoboka abamama byarabashoboke banyukuru byarabashoboke kandi bobo bashaka batari bazi n'imana turiko turavuga ego batasomye n'ibi bijya turiko turasoma uno munsi turafise ijambo ry'Imana ngo nitara rimurikira ibirenge byacu ritumurikire hama tubwira imana duti imana dufasha ego byatunaniye dufasha urashobora kuba uri mu bibazo utarubona ingene ngo bivamo urashobora kuba wari wumva umenga ubugwaniza bwose bwaraheze kubera uburuhe kubera ibibazo ufise urashobora kumva umenga nta n'ikintu umuntu yoba kikwamurako nshuti mugenzi uri kuradukurikira twashaka kukubwira ngo birakunda nta handi hantu na hamwe n'Imana nikangwa na karabaye nikangwa na zero urashobora kumva ngo uri hasi gose mugabo ntibigikunda kuduga uno munsi birashoboka bishobokera hehe bishobokera ku mavi bishobokera yuko ugusubira mu cumba ca wiherereye ukabwira imana tunene mana nkoriki ntibisaba kuvuga amajambo menshi ntibisaba kwibwira ibintu vyinshi ariko bisaba yuko no mutima witeze kuyakira kugira ngo ize mu bugingo bwawe ibuganze isubire gutunganiriza urugo isubire gutunganiriza akazi isubire gutunganiriza umuryango isubire gutunganiriza abavyeyi nimba wari ufise ibintu vyinshi ufise mu mutima wawe nakaryo kawe ko kwegera imana no kuyibwira ngo mana ndaje ingu ntabare ingu hindura ivyanje ingu subira bitondeke nimba vyarapfuye imana izobizura yarabisezeranye kizozura ivyapfuye ntugire ubwoba umwami Yesu ari kumwe nawe ndabashimira ngo mwese mwako maradukurikira ubuntu bw'Imana bugwire mu ngo zanyu no mu miryango yanyu umwami Yesu abahezagire.